Turabaramukije nshuti bakunzi muriko murakurikira televiziyo Renaissance kaze mukurikira n'amakuru nani rw'amaradiyo yo kuri no wa mbere igenekezo ya 28 Nyakanga umwaka wa 2020. Aya makuru nani rw'amaradiyo RPA ijuje abanyagihugu inzamba gateka kawe hamwe na televiziyo Renaissance agizwe n'ingingo imwe rudende. Iyo nayo si yindi ni bimaze kuranga ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye muri no minsi jana amaze aramutswa uburundi. Murakurikira uko agateka kazi na muntu kifashe ni mu gihe amakenga ari menshi kubaza kwisonga y'ubutegetsi bwiwe bagirizwa kuba bafise uruhara mu mabi y'ubwicanyi bwakozwe ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. General Evariste Ndayishimiye yamukoreye mu ngata amaze kwigenza gute muri no minsi jana mu bijanye n'ivy'imigenderanire ivy'ubutunzi canke mu bijanye n'intwari ibereye. Inyishu ni muri ano makuru. Subire ndabaha ikaze muri ano makuru. Leta ihari mu gihugu c'u Burundi muri kino gihe irimwo bamwe mu bashikiranganje bagirizwa ko barakoreye amabi atagira izina abanyagihugu kuva ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Babiri muri bo baranafatiwe ibihano n'umwe bwa Buraya hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbere bakaba baranitwariwe nabo bakoreye amabi imbere ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe. Ido na Eroge Divin Remesha. Leta ihari muri kino gihe igizwe n'abashikiranganje 15. Bamwe muri bo baravuzwe ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza kuba barakoze amabata ari make. Duhereye ku isonga hari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yavuzwe kuba yaragize uruhara rukomeye mu bwicanyi bwabaye mu Gatumba mu mwaka wa 2011 ahiciwe abantu barenga 37 ku kabare kitwa Chez les Amis. Ico gihe yaramutswe ubushikiranganje bw'umutekano. Ubwo bwicanyi ababusuye imbere y'ubutungane bavuga ko bwarimwo mwitegurwa na Gervain Ndirakobuca bataziranda kugarika. Ico gihe yari cegera c'umuyobozi w'igipolisi c'u Burundi. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yaravuzwe hamwe n'umushikiranganje w'umutekano wo muri leta ya Evariste Ndayishimiye Gervain Ndirakobuca bataziranda kugarika mu rudandazwa leta ya Nkurunziza yakorana n'abagwanyi bo mu muhari FDLR ugizwe n'abagirizwa ihonya bwoko ry'abatutsi ryo mu 1994 mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Icegera c'umukuru w'ishirahamwe rigwanya ibiturire no kunyonyeza amatungo ya leta Olicom ariwe Ernest Manirumva yarakoze amatohoza kuri urwo rudandazwa ivyamuviremo kugandagurwa kwigenekezo rya 9 ndamukiza umwaka wa 2009. Igandagurwa ryatunganijwe kwisonga na Gervain Ndirakobuca bataziranda kugarika. Igipolisi ca leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI carasavye n'amakanda ADN mu gifaransa uyaramutswa muri kino gihe ubushikiranganje bw'umutekano kugira hatohozwe uruhara rwiwe mu rupfu rwa Manirumva ariko bibimfa gusa. Ndirakobuca Gervain bataziranda kugarika yaravuzwe kandi mu mugambi uguhonya abari abanywanyi b'umugambwe FNL iciswe Plan Safisha. Ico gihe haro abanywanyi ba FNL bagera kuri 300 bagandaguwe. Alain Guillaume Bunyoni na Gervain Ndirakobuca barafatiwe ibihano na leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka wa 2015 kubera ko amazina yabo yavugwa mu ihonyanga ry'agateka kazi na muntu. Gervain Ndirakobuca yongera ko n'ibihano by'ubumwe bwa Buraya. Muri leta yashinzwe kwa 28 ruheshi turasangamwo kandi Albert Shingiro azwi nk'uhagarariye Burundi imbere ya ONU ahatahengeshanya kugwanya ku mugaragaro abo bose berekana kwihonyangwa y'agateka kazi na muntu mu Burundi ririko rirafata intera mbi cyane akabagwanya avuga ko ari abantu Burundi. Albert Shingiro aramutswe ubushikiranganje bw'imigenderanire muri kino gihe yaribonekeje kandi nk'uwavugiye imbere y'urwego mpuzamakungu ONU ivyo abaramutswa Burundi biyumvira ku Rwanda mu guhakana ihonyabwoko ryabaye mu 1994. Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ca sida Tade Ndikumana tumusanga mu bashikiranganje batanu bari muri leta ya Petero Nkurunziza bagarukanywe muri leta ya Evariste Ndayishimiye. Muganga Tade Ndikumana yaravuzwe cyane mu gihe cy'akaranda corona kari kugarije isi yose. Mu gihe mu mihinga itandukanye igize isi yose havugwa abagwayi batoba ko karanda, abategetsi b'u Burundi babandanije bavuga ko corona itogera mu Burundi kubera bukingiwe n'Imana. Imvugo yatangaje abatari bake mbere bamwe n'abandi barasemereye kugira umushikiranganje Tade Ndikumana yemere ko mu Burundi hari abagwayi babiri ba mbere b'umugera wa corona hari kwigenekezo rya 31 ntwarante. Leta ya Evariste Ndayishimiye izwi kandi nka leta yabonetse nk'umushikiranganje ajeje umutekano w'umusivile nk'uko
nkuko vyari bisanzwe biri ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ingenieur Alain Tribert Mutabazi yagizwe umushikiranganje avuye mu mabanga ya buramatari w'intara ya Kirundo aho yavuzwe kuba yarahagararira imbonerakure mu mabiza akora mu ntara ya Kirundo. Leta ya Evariste Ndayishimiye ikaba ariyo yabonetse mu bwa mbere umushikiranganje akomoka mu bwoko bw'abatwa ariwe Imelda Sabushimike aramutswe ubushikiranganje bwo gufashanya. Eloge Diveremesha tumukengurukire. Mu minsi jana umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi abantu 278 nibo bamaze kugandagurwa 22 nabo bakaba baranyurujwe barabugwa irengero ryabo. Abakenyezi n'abigeme 30 nabo barafashwe ku nguvu. Ibi bikaba biri mu cegeranyo casowe n'amashira hamwe ajeje gukingira agati y'akazi na muntu mu Burundi kuri uno wa mbere. Armel Niyongere arongoye ishirahamwe akati Burundi agasaba ishirahamwe mpuzamakungoni gushigikira abariko baragira amatohoza ariko akogwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Tumukurikire. Amatohoza twagize muri iyo minsi jana twashoboye kuronka abantu twashoboye kubona abantu 278 bishwe, abantu 22 banyurujwe barabura irengero, abantu 30 abakinzi n'abigeme bafashwe ku nguvu hamwe n'abantu 44 abantu 44 bahotewe ubuzima biye bita torture. Hakaba ariyo n'abantu 302 bahagaritswe barafungwa hadakurikije amategeko. Murumva yuko ari bitigiri vy'umurengera mu vyerekeye ihohoterwa y'agati na muntu. Aha rero ntituvuze imvugo zibiba amacakubiri mu Barundi zivugwa na bamwe begere mugambwe CNDD-FDD n'inyifato yihohoterwa ikogwa n'ugwaruka rw'iterabwoba rw'imbonerakure. Ico dusaba ubumwe bwa Afrika hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU nuko dusaba yuko bokwamiza ijisho hafi y'ibiriko birabera mu Burundi mu gushira imbere gukingira abanyagihugu. Tugasaba nuko boshigikira amatohoza ariko arakogwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha hama bagaheza bagashiraho n'ibisata bijejwe kuraba ubwo bwicanyi buriko barakorerwa Abarundi. Umushingwamanza Armel Niyongere arongoye ishirahamwe akati Burundi. Mu gisata c'intwari ibereye hamenyeshejwe ko mu minsi jana y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye atamutegetsi ari muri leta azotekwa kumenyekanisha amatungo yiwe ibinyuranywe n'ivy'ubwizo shingiro ry'u Burundi risaba eka no gufashanya mu vy'ubutunzi hagati y'u Burundi n'igihugu ca Tanzania mu bijanye n'itunganywa hamwe n'igurishwa ry'ubutare bw'u Burundi biratera amakenga abatari bake. Tubibaze Bertrand Ngendakuriyo. Nagira ndabasabe guhera ku munsi w'ejo mutangure gusuzuma amatungo yanyu yose mufise. Iryo jwi ni ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko asaba abagize leta n'abandi bategetsi muri leta kumenyesha amatungo yabo imbere ya sentare ibijejwe. Hari ku munsi hasozerwa amasengesho yo kwibuka uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu ntara ya Ngozi kwa 23 Myandagaro w'umwaka. Ico gikorwa kikaba cari gitegekanijwe gukorwa mu ndwi zitarenga zibiri uhereye ku igenekerezo rya 24 Myandagaro umwaka. Intumbero ku bwa Evariste Ndayishimiye ngo yari iyo kugwanya abanyuruza amatungo ya leta. Akaba yari yamenyesheje ko no mu gusozera amabanga abagize leta bazokwerekana amatungo bavanye mu mabanga yabo. Nagomba fatire akaryo kugira ngo ntumire indongozi zose gusuzuma amatungo yanyu yose mufise kugira ngo muri izo ndwi zikurikira tube twahejeje kubishira ku murongo tubishikirize abajejwe ubutungane kugira bitubikire. Nitwaheza ikiringo tuze dusubire tubereke ivyo dufise babone yuko atavyo twacishije ku ruhande. Uretse ko iryo tegeko risanzwe riri mu ngingo ya 95 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yari ryacerewe gushirwa mu ngiro inyuma y'ukwezi kumwe gusa abisavye abagize leta. Iryo jambo rya Evariste Ndayishimiye n'iryigeze rikurikizwa aho bitatangaje kumva Evariste Ndayishimiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru yivuguruza mu ijambo. Akaba yamenyesheje ko amatungo ya buri muntu wese ategerezwa kubibanga. Umuntu wese arafise umutahe atangurana nta numwe adafise umutahe we n'umwana kivuka umutahe wiwe nise mugamunyi muragura vya rukururana kandi wavutse utagira namba none bacakoza ngo wabikuye rero ubu utwebwe mbere twasanze
bidatumbereye neza ko kurumva umuhini mushasha utera amabavu ku buryo tugiye ngo tujya tuvyarire twasanze nk'umuntu umwe ashobora kumara nk'indwi yose atarabiheza duca turavuga tuti itunga ry'umuntu n'akabanga kiwe nk'ubu nitwaheze ikiringo uzoshora uti hirya bintu komera birateye amakenga. Ayandi makenga mu bijanye n'umuco mwitunganywa ry'amatungo ya leta yaragaragaye inyuma y'urugendo yagize mu gihugu ca Tanzania. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye na mugenzi we wa Tanzania John Pombe Magufuli bumvikanye ku bijanye no gushira hamwe ubutare bwa nickel bw'ivyo bihugu bibiri n'ibijanye n'urudandazwa y'ubwo butare burimwo n'inzahabu mu gisagara ca Kigoma. Iyo ngingo ikaba itashimishije yongera iraniyamirizwa n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta co kimwe n'amashirahamwe adaharanira n'ivyicaro bya politike, aho benshi babibonyemwo uguhemuka k'umukuru w'igihugu gushika naho bavuga ko Evariste Ndayishimiye ahejeje kudandaza Burundi ku gihugu ca Tanzania. Na Bertrand Ngendakuriyo tumukengurukire. Politike y'imigenderanire n'amakungu ya Evariste Ndayishimiye ritandukanye kanini niyo yasubiriye. Kiretse imigenderanire ya Tanzania isa n'iyatsimbatajwe, nta kintu kinini cahindutse mu migenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu mu minsi ijana umukuru w'igihugu mushasha amaze ku butegetsi. Emile Nibasumba. La diplomatie de Minsk imigenderanire y'igikenye kandi irimwo inyungu za politike. Uko niko Evariste Ndayishimiye yasiguye imigenderanire ibihugu bitunze bimwe bimwe bishira imbere mu kugomba gukinyiza ibindi bihugu. Hari ku munsi wa kane mu nama ya bose ya ONU igira 75 nk'uwo yasubiriye, Evariste Ndayishimiye yavuze ko adategera igituma Burundi bugumizwa ku rutonde rw'ivyigwa mu nama y'umutekano ya ONU kandi ico gihugu kitabangamiye umutekano ku isi. Umunsi umwe imbere y'iyo nama userukira Burundi i Geneve mu Swisi yari yibajije nimba inama y'agateka kazi na muntu ya ONU ijejwe gushiramwe inyungu za politike mu bijanye n'agateka kazi na muntu hakugakingira canke kugatsimbataza. Imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda nayo nyene ntiyifashe neza. Mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu ku munsi wa gatanu, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarashimangiye ku Burundi budashobora kugiranira imigenderanire n'igihugu gihaye icumbi abagwanya leta y'u Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaheruka kuvuga ko abategetsi b'u Burundi baboneka ko badashaka umwumvikano, naho u Rwanda rwari rwabasavye ko imigenderanire inaguka. Naho kuvyerekeye imigenderanire hagati y'ubumwe bwa Buraya no Burundi nta kirahinduka, naho haheruka kuba ibiganiro hagati y'izo mpande zibiri. Ibihano vyo kudatanga imfashanyo zishikira mu minwe ya leta y'u Burundi biracyahari. Mu bihugu biboneka ko vyatsimbataje imigenderanire n'u Burundi mu minsi ijana irenga Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi harimo Tanzania. Tanzania nico gihugu umukuru w'igihugu mushasha yatoye ngo agiremwe urugendo rwiwe rwa mbere mu mahanga hari kuwa 19 Nyakanga. Mu byo bavuganye kubw'umukuru w'igihugu ca Tanzania John Pombe Magufuli harimo gushinga isoko rusangi ryo kudandaza ubutare bwa nikere mu gisagara ca Kigoma. Emile Nibasumba arakenuye. Ikiringo c'imisi ijana y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye caranzwe n'imvugo y'urwanko yagiye irashikirizwa n'imigwi ishigikiwe na leta. Ico kiringo nahari gito carerekanye neza ko ubutegetsi bushigikiye imvugo zijyanisha abarundi, aho twovuga nk'imbonera kure zakoze ibyo zishakiye atacamira. Inkuru iramvuye na mugenzi wacu Winnie Nkurunziza. Ivyo nibihere nukubimena. Ayo n'amajambo yabwiwe imbonera kure mu ndwi heze mu ntara ya Kirundo. Iyo mvugo yari yo gutunga urutoke abatavuga rumwe na leta Evariste Ndayishimiye. Ayo majambo yavugiwe mu nama yari yatumiwemwo ugwaruka rwa CNDD-FDD. Iyo nama yarateye uruhagarara mu banyagihugu, ikaba yarimwo n'urongoye imihari y'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu Sylvestre Ndayizeye. Uyundi yakoresheje ayo majambo y'urwanko n'urongoye umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Sévère Pierre Claver Ndayicariye, aho yemanga ko abarundi bahitanywe n'ubwicanyi bwabaye mu 1972 barabo mu bwoko bw'abahutu gusa, igihe uyo mugwi wari kurakura ibisigarira vy'abagandaguwe byari bihambwe
mugambwe mu binogo rusangi mu ntara ya Makamba. Abakurikiranira hafi ivy'uwo mugwi bavuga ko iyo mvugo atakindi gamije atari gucanishamwo abarundi. Iciyongera ko nuko umugambwe uri ku butegetsi usigaye ushikiriza ku mugaragaro udushimwe kubakoresha izo mvugo z'urwanko. Aho twovuga nk'abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD bari mu gihugu c'ububirigi bahaye imfashanyo y'amafaranga uwitwa Kenny Claude Nduwimana. Uyo abicishije ku buhinga ngurukana bumenyi aho yemanze ko ari muri uyo mugambwe yarashimiye ku mugaragaro abo banywanyi ba CNDD FDD avuga ko iyo mfashanyo izotuma akora akazi kiwe neza. Agashimwe yahawe inyuma y'imvugo y'urwanko aguma akoresha abicishije ku buhinga ngurukana bumenyi aho yita abatutsi ibinywa amaraso. Ivyo nivyerekana ko leta ya Evariste Ndayishimiye ishigikiye ico gikorwa. Inzego zibijejwe nk'ikigo sense kijejwe gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora igipolisi n'ubutungane zikaba atabihano zifatira abadasiba kubibugwanko mu Barundi. Wini nkuru nziza tumukengurukire. Muri ico kiringo nyene umugwi ujeje kuri no kunywanisha abarundi wabandanije gukorera mu kwaha k'ubutegetsi nkuko byari bisanzwe bimeze no ku ntwaro y'umuhisi Petero nkuru nziza. Uwo mugwi ukaba wagirizwa guhengamira ku bwoko bumwe bw'abahutu. Clementine Kanyamuneza. Kwigenekerezo rya 15 Nyakanga Petero Karaveri Ndayicariye uramutswa umugwi Sever ari mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya Makamba muri commune Vugizo yamenyesheje ko isinzi ry'abantu bagandaguwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 bari mu binogo rusangi bari mu bwoko bw'abahutu. Ndayicariye akagiriza abajeje intwaro muri commune no mu ntara ico gihe bamwe barabasirikare ko ari bo bakoze iryo bara. Mu bishwe benshi barabahutu bahamagawe mu nama y'amahoro n'umwe kw'ikomine bahamagawe na musitanteri w'ico gihe akoranye n'abarongoye inzego z'umutekano. Uwo musitanteri n'ubu muto tuzi mu mugwi aracariho. Umugwi Sever zomwegera atubwira ivyo yibuka ivyo yabonye n'ingene vyagenze. Imitumba igize komine Vugizo yarabuze abantu benshi. Abahutu benshi barishwe kandi benshi baragiriwe vyamfurambi imbere yo kwicwa no gutabwa mu binogo muri kino kibanza. Intara ya Bururi yari ifise buramatari w'umusirikare ayiramutswa nawe nyene aracariho. Tuzomwegera. Naho Ivugizo urongoye umugwi Severe yavuze gutyo bamwe mu mvukira zaho twavuganye baremeza ko abatutsi ibihumbi n'ibihumbi bagandaguwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 mu bumanuko bw'igihugu naho urongoye Severe ataco yigeze abivuga ko. Urongoye Severe yagiye Ivugizo haheze indwi imwe gusa yitabiriye ibirori vyo kwibuka imyaka 24 iheze abatutsi amajana 648 bari mu ikambi ry'abateshejwe izabo muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega bagandaguwe. Ariko ari Bugendana yamenyesheje ko we n'abandi bakorana muri Severe baje kwifatanya n'abakoze ko nubwo bwicanyi. Ntiyubahutse kuvuga ko bari abatutsi bagandaguwe n'abagwanyi ba CNDD FDD uno musi bari ku butegetsi. N'ahandi hose abagwanyi ba CNDD bateye bakica abantu hamwe bakanemanga umugwi Severe nturigera wubahuka kudoma ku rutoki habibuta iteza n'ahandi hirya no hino mu gihugu. Aha abatari bake bigatuma bafata umugwi Severe nk'igikoresho c'umugambwe uri ku butegetsi mu ntumbero yo kunigira mu mpeshi intumbero yo kuvugana ukuri ku vyabaye mu Burundi yari yumvikanywe ko mu masezerano y'Iyarusha. Ukuri kwari gutuma haba n'ubutungane mpuzamakungu hamwe bigaragaye ko hari ivyaha vy'ihonyabwoko ivyaha vyo mu ntambara vyakozwe mu Burundi. Na Clementine Kanyamuneza tumukengurukire. Intwaro ya Evariste Ndayishimiye nahitaniye namba niwe yasubiriye Petero nkuru nziza kuko yagumye ari intwaro y'umugambwe umwe wa CNDD FDD. Bishikirizwa n'umushakashatsi akurikiranira hafi politike mu karere k'ibiyaga binini Thierry Virikuro amenyesha ko akarusho konyene kibonekeje kabaye ako gutanguza isekeza ryo kugwanya ikiza ca coronavirus. Thierry Virikuro asigurwa mu Kirundi na Janvier Nininahazwe.
C'est pas en 100 jours que les conditions de vie de la population vont changer au Burundi. Le Burundi est fait partie des 3 pays les plus pauvres du monde, donc on imagine bien que c'est pas en 100 jours que cette situation va changer, ni même en 2 ans ou en 5 ans. Ubuzima bw'abanyagihugu mu Burundi ntibushobora guhinduka mu minsi ijana yonyene. Uburundi buri mu bihugu bitatu vya mbere bikenye kw'isi. Bisigura ko atari mu minsi ijana hari coba cahindutse. Sino mu myaka 2 canke 5. Mu bisata vyose mwovuga nta kintu na kimwe cahindutse. Turacari muri vya bindi nyene. Amatora aheruka mu bisanzwe yarayo gufasha umugambwe CNDD FDD kwisubiriza ku butegetsi wonyene. Imbere yo kuba umukuru w'igihugu, Perezida Evariste Ndayishimiye yarasanzwe ari igihangange mu butegetsi bwari buhasanzwe. No kuvuga ko tukibandaniriza muri ya nzira nyene, intwaro ya CNDD FDD ntiyahindutse, niyo yabandanije kurongora igihugu amatora aheze. Birumvikana rero ko atakibwirizwa guhinduka. Muvuze nk'umushikiranganje wa mbere canke uw'intwaro mu gihugu hagati n'umutekano baradugijwe ibibanza gusumba ivyo bahoramwo naho n'ubwa mbere batari boroshe. Gusa nuko ibibanza barimwo ubu bisa nk'agatsinde umugambwe CNDD FDD uriko canke ubandanya utera ibihugu vyafatiye ibihano abo bategetsi. Aha twovuga nk'ibihugu vya Buraya. Nibaza ariko ko ikintu coba carahindutse ari ntumbero ya politike mu bijanye n'ikiza ca corona, kuko kuva agiye ku butegetsi yaciye afata ingingo yo gutanguza isekeza ryo gupima ico kiza mu gihugu, mu gihe imbere yaho ikiza ca corona cafatwa minenegwe n'umukuru w'igihugu yarahari. Icahindutse conyene mu vy'ukuri ni kuri ico kijanye n'ikiza corona. Faisait l'objet d'un déni du précédent président. Le seul changement, c'est vraiment sur cette question du coronavirus. Ana makuru tuyasozerere mu yavugwa mu gisata c'ubutungane. Imisi 343 irarumanye bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru Iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza. Ku munsi wa gatanu genekezo rya gatanu ruheshi sentare subiramwe imanza ya Ntahangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto kwa 30 uw'umwaka bacira umunyororo w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terasi Mponzenzi na Egide Harerimana bafashwe ku 22 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza aho bari bagiye mu kazi kabo ka misi yose bakaba bagirijwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Aha kabana aho duce dusozerera amakuru twaye twabateguriye. Shimire mwese mwafashe umwanya mukayakurikira, shimire na bagenzi banje bose bafashije mu kuyatunganya nkaba ndabikebanuye.